ega abahungu we bari faible ukuntu ariko abakobwa nibo baja kudiraga nibo bari faible kandi gute turabagenzi vraiment jewe nyine tureke n'ivyo wewe nka jewe ex wanje wewe ko turabagenzi ex wanje mukundaye Juliana ntakubeshe no shavura niyo nkubita na papa na mama ntibaki ankubitiki yaravyaye nukuri niyo nkubita ankubita mama wowe urashaka umuhungu wa mukunzi wowe ushaka kumudiraga eko umudiraga nyene ukamudiraga gute rero vyogenda gute ukandika message mwobonana vyogenda gute bon kubonana nogira amasoni ntago twobonana mugano ngandikira message c'est sûr no mudiraga umva kandika gute ukakompoza gute amajambo exemple je ndi umuhungu ngandikiye telefone abasore shushu Hello turabaramukije bakunzi ba Ashali TV twibaza ko mumeze neza iyo muri hose kuri micro muri kumwe na Juliana ariko uburongerutse mu indi shusho nabazana iganiro kiryoshe cyane nk'aba jeune canke nk'abantu nyene bari mu nkundo abatazirimwo bose cyashaka kubaryohera nashimye ko citwa Perfect Love bon ndavuge gute urukundo rutunganye ntaco umvise love cyangwa ivyarivyo reka sindabarambire rero uwo turi kumwe ngaha mashaka mumuzi reka tumuhe umwanya abidondore ni sawa meze neza ego meze neza wewe gute nanje ni sawa nakanya kawe kidondora kuri Ashali TV bon kubatari banzi nitwa Krista sanzwe ndi mu journaliste nka Juliana nkora kuri Ami Show TV okay Ami Show TV mwamwumvise ni Krista nibaza ko meze neza ego meze neza cyane ndabana flesh ni nyinshi merci cyo kimwe nawe nje ndashanje uri bagize ubije kugira ubunyene nazibagiye guys hama rero sasa nabwiye kari Perfect Love ukuri kuzuza kirakogwa ni bibazo ducamwe nk'abajene vyerekeye urukundo Krista ku ruhande rwawe urukundo gukuri ruracabaho urukundo gukuri ku ruhande rwanje ego novuga ego ruracabaho bivanye n'umuntu muri kumwe antwa ruracabaho je bivuye ku ruhande rwanje bon ku ruhande rwawe ko rukibaho ni igiki cyo kwemeza ko umumeke wawe musohokane agukunda vy'ukuri wasi vraiment ikintu kiranyemeza ko nkunda cyane kunyitaho kumunkanya kumakeya kungira ama projet yiwe akampanura akamba hafi vraiment ivyo biranyeka ko umuhungu ari interesse adashira imbere we vya bindi ngo tugira nyene agira ama projet yiwe basi iyo uvuze keya ushatse kuvuga iki agwa keya gute keya ne Juliana nawe ukundana none nabajije none nje nishure navuze keya ni gikusha bon keya ziratandukanye ndashobora ati ndakunda umuhungu ama bizu yo kwitama mbarumva ngendi Ales ni example mugabo Krista nawe ni keya iyo umuhungu gukorera ati yoho je ngamba mpwereye kabisa je umuhungu keya angiriye mvuga ati ndahwereye umuhungu anyitaho we kwitaho gute akora ibiki umva anyandikira dolandi vendredi ahubwo dimanche gushika dimanche uravyumva akanyandikira mu gatondo midi namwije nanki bavuga ati keya ya mbere ni kunyandikira gusa nyitaho ukanyereka presence yawe niyo keya mbona jewe no hama naho umuhungu nawe atigera gupostinga na rimwe amposting atigera gupostinga stati hehe atigera gupostinga iyo bagukunda vy'ukuri ego ashok ego abankunda muga donature je ndakunda umuhungu amposting nivyo ndi navuga ndakunda umuntu anyereka kari fier yiwanje avuga ati ndi fier yo gukundana na Krista urabona akampostinga peut-être akana présenter abagenzi biwe nafura atabikora atagupresenter abafamiye atagupresenter abagenzi donc wewe nyene ukaba ari mu buzi ko mukundana atigana gupostinga Shana ukuri Juliana uyo nukuri naba nkunda kandi sinamushira mu rukundo nukuri vraiment atam présente famille wintanzi n'abagenzi biwe atam posting Juliana uyo turakundana kabwira ati je vraiment Krista shaka bisarisha shaka no imenya kirikare tuzotabiga agahera 3 mois 5 mois nta posti ashaka ko Krista basi avuga mona ba ami basi ashaka yotokola basi
nabagukunda Juliana umuhungu atagupostinga avuga ngo mukundane ngo mumishe ivyo nibikise kwasa turacara erega ntabari mu misho abuze ngo aza gupostinga ntihagere canke ngo en présente nga après ngo umva dukundane mu misho Julie ndiko ngira inzo ndi mu bikintu kuri yo ntabankunda nimba wari ufise umugambi kanihore nimba ari umugambi wiki nta kimwe ni interview nagira mvuga ati umuhungu wese abikora ivyo vraiment abihe umuhungu deja adashaka umukundana ashaka umukundana mu misho Juliana ntaba afise yo mushaka umushika nivyo ndi vyo guprofita ashaka kwicira ubuzima bwawe je niyo point de vue yanje umenya gute umuhungu akora guprofita bona ati vraiment kumprofita vyonyine nta rukundo ruhaje we umuhungu tumaranye 2 semaines and canke une semaine akashika nsaba ivyi wiwe Chiba sinda bivuga oya urakuze mange une semaine 2 semaines acha gusaba ivya gusaba ko no guprofita mugena usanga ari emotion feeling akacavuga ngo en plus tukundane mu misho urumva en profite acha binyegeza amenye ko turi kumwe n'abantu ntibamenye ko turi kumwe ninagenda gutwarinda ngira ingorane mu nyuma jewe kuko azoba afise ahafatira avuga ati abagira abantu neje ujya mwarigize mubona turi kumwe iki sha oya vraiment yo nabagukunda turavuga rero umuhungu aguprofita ashobora gusaba gusaba musome nimwe gusinya zibiri ibindi navyo kandi ko aguprofita uvuze ibindi bintu vyerekana ko umuhungu ariko araguprofita atarukundo gukuri ruhari navuga gute ataguha umwanya ico kibazo cyane ntaco nahura uvuze urashaka kuvuga ati jewe vraiment nganda bari bakora profita wavuze ko ati isomeni iraheze gusa asabye nsaba iyo ni profit ku ruhande rwa Krista nta bindi bintu ubona ati ibintu nabimbwiye ko bari ku profita gusa oya nta bindi vraiment bon je ni vyo atagusabye gusavye kutwari ku profita ko barakundo go kuri ego ubisabe bivanye n'igihe tumaranye canke unavyihoze birakenewe mu buzima none ama wowe ku ruhande rwawe ubona umungu we bigusaba mumanye igihe kingana gute kugira ngo katakora guprofita sha yo bisaba yashikanye mu rugo yangiriye demande ya umva papa yamubonye yavuze ati Krista ego oya muga ubona akagukunda ubona akagukunda muvyumvira hamwe ukabona yuko nyine umuhungu ari sérieux mufise aho muzoshika vraiment nka sinzi ndakubaza n'igihe ubona ati jewe umutumanye ikigihe nuko ansabye nsaba nta kibazo ntarinda kubinsaba deja nimba dukundana Juliana dukundana nyene vy'ukuri ni ikintu gishikuko si ikintu turinda guplanifya ngo tuplanifye ngo zogena gukora ibi no canke ngo ubinsabe unamisavye ni aho ndibage niho kumprofita nyene ubinsabira iki ariko wavuze ko abigusavye isomene imwe gusa utogira isomene 2 semaines isomene niho kimenya Kristo ramumenye dans une semaine kachwe tumusabe vyumusaba vraiment nturamenya ntuzi kamere yanje sindakuzi sinzi kamere yawe kachwe nkusa aho ni kumprofita mana uyo wewe ucuva mu nzira uvuze ngo naho ngo ni ibintu vyizana biramutse vyizana mu mange 2 semaines naho ntabigusavye birizanye mu mange 2 semaines oya aho sinokwemera sinaza ko je kubganje izokwizana après une année ntivyo kwizana Kwani tuba turamenyerana ntabaramenya okay hama umujournaliste nanje ndakubatse hama wewe iki kibazo si question kuri question nawe keneye kumbaza batongusha interview nta kibazo kuri ntegereza gukoresha na urumvina karankorera ogo hama Krista ndashaka kubaza usanze nk'ubu mutipe mwita ko musohokana mbwa butayimeze neza basi musohokana ukaca usanga sohokana n'umugenzi wawe nk'ubu jewe wowe umugenzi wanje urabizi umutipe wawe kacu tufatanye dusohokana kandi uzi ko turabagenzi wocu uzifatamwe gute Juliana nukuri bon ntaco nobakoza juste nobabara kubera surtout nobabara kuri wowe uri umugenzi wanje uwo mutipe no mushavurira mwese nobashavurira gusa cyane nobabara nawe wo mugenzi wanje gute usho ega abahungu we bari faible kuntu ariko
abakobwa bamwe nibo baja kudragana nibo bari faible kandi gute turi abagenzi vraiment jewe nyine tureke n'ivyo wewe nka jewe umu ex wanje wewe ko turi abagenzi umu ex wanje mukundaye Juliana ntakubeshe noshavura nuri umu ex bahebanye basha mumvugire namwe nuri umu ex mwamaze guhebana ingwane biri he kandi kuba wewe turagendana mugihe tugendana sinzi wambona ukundana wamu vyoshisha ukuntu ariko bavuze ko ngo nk'umumeke wagiye kudiraga umugenzi wawe cyakumenya no ikosa ryo riri kwande uko nyine wamwiyumvise mwe uyo mumeke wawe numva ko nagisha kumwimva ko wamwiyumvisemwe bon je kuganje ego ushobora umwimva nko kubera iki banzu umwimva nko kubera kuzi ko ari kumwe n'umugenzi wawe muga kuri kuganje reka nisho kibazo wambaye ngobandanyaho niyo mutipe wa maze usayemezo oya ntitwobandanya vraiment ari umugenzi wanje ntitwobandanya kubera si utangwe kubigira tukiri muri fiançailles harakana nitwashika mu ntuze uzofata n'umuyaya wanje uzofata umuyaya uzofata basista banje ego turashaka ko nakora ikintu baje gukomanta tumera ko nibo bigenza hama umumeke musokana yashaka gukubita ataragutwara niyo nkubita na papa na mama ntibaki ankubitiriki yaravyaye nukuri niyo nkubita ankubita nukuri Juliana nukuri niyo ankubita yamaze kofi nyereka apana muri apana fya copinage na fiancé ikuraguye gushika muri imisi copinage uramushabuje nyene akaguha ikofi giza si umva nta nguvu mfise ariko ndazi twofatana tukagwana umva rero ndaryana amenyo ndiko ndagwana no mujya amenyo Juliana ankubita oya nimba wari ufise umugambi oya navyo bikora hama dufate nk'ubu nyene mu bantu iyo akirashitse aragukubise tudifata mu goto ucugwana nkuko vyumviriye turi mu bantu no hishingeso mu kiconzi cy'uwo mungu nitrosubirana ari wakoze amakosa aje nakoze amakosa ankubita nkande ankubita yarakunzi donc yafushe basi yafushe araza kanyegera cyangwa kame bagahita mugapana guca yitora ukuboko kwiwe akaza kankubita Juliana oya nukuri ntabari wanje muga sinzi ntibirashika muga peut-être bivanye n'ukuntu wanda mukunda sinzi sinivugisha umva ngene ngone vyogenda sinivugisha ko sinzi ukuntu vyogenda muga kuganje nukuri Juliana nitrobandanya Krista ku ruhande rwawe urashobora gusohokana mutipe musohokana mukabaru kakoresha amera yawe nyene ukamusohokana ukamusororera eko kubera ko ntobikora siwe washobora kubikora kubera ko ije ntobikora kandi foko nyene kwiki twe izo mind kandi ziturimwo we bivuga ngo yuko umukobwa adashobora gusohokana umuhungu erega naho nye barakeneye ko ubereka keya nayo ndavuga barakeneye kwibona no musohokana nyene ariko wavuze keya yawe kuko unda kwandikira gusa none gusohokana nawe ni keya kuri wewe oya si keya vraiment nta nivyo nkunda ibintu byo gusohoka ndabivuze ko bimbajije ibintu byo gusohoka sawa ku ruhande rwawe nubwo utabikunda eske woshobora kwimvira ati jewe amera yanje Krista nakoze nahembwe ndamusohokana mu kipe mutarabana nyene mugikunda copinage ego nobikora cyane gose rero kibazo basigisa nk'icayuma mugasi cyayuma ko ndashaka kuzira Krista nk'uwewe mutipe maranye nk'umwaka wose siko dufate ko mwaryamanye murabikora mu ncuro tutashaka guharura hama après mu muzatije kupimisha umugera siko batumanye nka 2 ans hama kucamuja kupimisha umugera mugaca musanga mwese muragwaye ninde baranduje wundi ninde weranduje wundi ninde otako umwiko mu wundi atini wanyanduje uri kura suppose ariko birashitse bakubera shika ugasanga abantu bagiye kupimisha basanga baragwaye bose baragwaye kandi bo batibutse bamanye ngiye kirekire bamanye nk'umwaka basibagira abana batiko n'abashagira abana atanga tuje kupimisha kandi udukomeye kandi baba bandi kubikora kenshi ngo kura ko bagira abana bagiye kupimisha eske wowe ku ruhande rwawe usanga mwese muragwaye Krista wo
Mo bifatamo gute kwanza hama ninde yo baranduje uwundi wowe ati nizogenda gute jewe koma tawonoba ngwaye navuze mwese mugwaye oye nyine koma avant tabona ari ngwaye novuga ati n'umuhungu yanyanduje nawe yavuga ko ataragwaye avant hewe ho cyaba guerre mondiale urumva bon sinzi ngene twaca tubigana peut-être sinzi si je novuga ko ari yumviye nyene byo bigenda ngene vyoca ese umwe mvuga ati jewe Christian wanyanduje nawe ati ni wanyanduje erega mugihe nawe yoba yarawugwaye tugasanga twese twagwaye yo kwiyaranja akabesha ko atawe yaragwaye ava wawe usanzwe ugwaye wavyemera ico kibazo cawe kiragoye kwishura numva nshaka nyene ko atake nk'abajene birashika twobifatamo gute wowe ku ruhande rwawe Krista uri ngaho muracari kwa muganga kwanza mwese mbe bavuga positive wowe positive n'umeke wawe positive aho mwagira mu bane mwese murawugwaye mugandi baza nitwotandukana kubera ivyo oya nitwotandukana kubera ivyo comme twese twawugwaye kandi tutazoba yanduje uhundi tosha tugana tugapfana nta kundi ama kandi unye haje igitinyitse ubu ni corona sida ntacikigira oya muga iratinyitse gusa muga sinoce ndamuheberisha twese twawugwaye ntaco ndi bukore en tout cas twogumana utusanga naho awugwari wenyene utawugwaye mwoshobora kubana ego sinomuheberisha we ndamukunda Juliana sinomuheba ngo kubera ngagwaye mugera ngiki niki yego sinomuheberisha si corona we na corona en tout cas ngwaye Juliana corona noza kunda kuguru rishatari none noza nivyo ntabesha narayigwaye ntigeze no kunyandikira abajeni yanyandikiye muravyumva wambye kuko ari umaze usigaye corona après ariko sinari no kuza kuraho hoya no sinzi ko wakize neza ahubwo ndagobona nagavuga ngo twambaye yakize umva bashina yakize aho yamuye habi wowe urashaka umuhungu wamukunze wowe ushaka kumudiraga eko umudiraga nyene ukamudiraga gute rero vyogenda gute ukandika message mwobonana vyogenda gute bon kubonana nogira amasoni ntago twobonana mugano ngandikira message c'est sûr no mudiraga umva kandika gute ukakompoza gute amajambo exemple je ndi umuhungu yandikiye telefone shushu aya no kuri ya pen ntavyo nogira ko sinoshobora kubivuga afite cyo kuntu ndabigira uko urubigira uvuze ngo kurunda bigira none bisura ko mubigira oya uko no bigira basi no kwandikira shushu nkabwira ati ndagukunda ndavuga ndagukunda kandi shushu mutanakundana numumeke muzinanye ubwo ati vraiment ndamukunda umbwire yuko n'umukameraman wawe ndazima message muri tana shushu